Nari muri chambre ndavyibuka yiwanje aho narara ngwingoraba ngo ingene hasa ngo hakora cyane je ngenda nyene nasamye je nzi ngo ngiye gukora muri chambre yawe acha mfata kunguvu amviyoye nyene ndabura ico mfata nico ndeka ndibuka nacengwara vyatari cyane ndaraba ndavuga ati nk'ubu uyu mugore akazi kuni nabimubwira biragenda gute wamukuzi na mama sindi buja kumubwira ivyabaye naciye nomoka ndatekera impunzi ndagenda naciye ngwara nose mu matwi mu mutwe banakiwe nenzi ko nakize oya ni buhoro igikomere nti umuntu ntatera akira okay tubireke basi tuvuge ibintu birananiye sawa reka tuvuge ibintu musaza wanje yaciye agira inziga caje mu gisoda aca mu musoda nimwasubiye kubonana toye mesi mekeye hageze na nefu babice ngaho aho imutambo aho muri rirari ndamusaza wawe yarafuwe muri nona nefu hama baca baramurasa abantu bamurashika mutere barabaturiye twahamvye iminyota twasuye no kubonana wow kandi ari haheze imyaka myinshi tutabonana wow yeah so ucukura nta musaza wawe nta mama yeah bega ico gihe relation yawe na papa wawe yari imeze gute hani yari ihari nta relation nigeze ngirana na papa je kuva mbona nciye ubwenge urumva nta relation na papa wawe mama wawe Imana yamuhamagaye musaza wawe Imana iramuhamagaye muri uwo mwanya ubuzima bwa koko bwari bumeze gute koko yafashwa nande koko yarabayeho gute cari giswe cinobora koko yari amerewe gute muri ico gihe nta namabere nari bwasonge sinari bwambare n'isuti bakara yabari bahakura bari bigore n'ibikobwa bikuze byahejeje urumva badepoza diplome je barandaba muzungu arandaba arambye ati none wa mwana we ko twebwe duhakaza abafise ama diplome wako rero nafise diplome ndavuga ya ntangura kurira ndamubwira ubuzima afise urazi kuja kuririra boss vraiment ntabara no kuruma akazi kugira nibesheho singira homba bampaye indaro ibikini biki nawe rero imbwa ntisuma data umva ivyaciye bimba arambwira ati ndaguha akazi mugabo urampa Bindi namambwira ko misi yose umuntu abonye umukobwa icambere amubona ko nivyo ikintu nakoze nararize canibuka ko baheruka kumvyora nta gihe kinini giheze nararize ndararampuze kandi twibuka yuko ico gikomere cyo kugendana bakuvyiye atawe wari bwabibwiye nta numwe ega no ndabivuze ntangoye kubivuga ubungano ko ndumukecuru ngano ambwiye rero ngo tugende ngo tubikore hanyuma mpakazi ndago ntiyanyumviye ikigongo cyo n'icambere urumva ivyaciye ambwira canibuka ikindi gikomere ndimo nararize ndarira rampakeya yo kumpoza hanyuma mpoze arambwira ati tugende umpe ndaguha akazi ndakwangaje naho warize ntiyabihevye mugabo yaraguhojeje yarampojeje iyo keya yarayimpaye kumpoza ngacahengera nyene naho zacaramo arampropoza neza rero kandi uremera je ndamubwira ivyambaye kacavuga ati Mena, tu es une grande fille. On veut. Mena, tu es une grande fille. Urahishiye reka twamura icamo. Je rero acagenda arankunza nawe irigira kabiri. Urumva? Oya mugabo koko tugende buhoro. Urumva si kunguvu aho si kunguvu mugabo nararaje. Mwaravyumvikanye. Indaje murazi ko ntazi kwigirisha. Ndindira. Twaravyumvikanye sawa. Okay. Urumva ko wewe wararavye ati nta evo na ruguru kandi ivyo bishikira abantu benshi naho je nabishigikira wowe wicwa n'inzara mugabe Imana ikagutabara mu zindi nzira je nta nukuri je murazi ko ntazi kwigirisha dada icera kirera icirabura kirirabura je naragize uko ndavuga ati none ninde muhungu akora muri entertainment umubonye yo kubera umugabo nta numwe kubera nta numwe nyene nta numwe mbona kubera iki Simbizi afise umugore. Oya mvuze badafise umugore. Chevare. Cyo ni inzorerezi.
Hi. Bonjour, mwaramutse mwiriwe. Bivaye nawe uherereye n'umwanya uriko. Good morning. How you guys doing? Muraho mumeze neza? Jambo yenu natoa salamu. Assalamu alaikum kwa Waislamu wote mlipo duniani. Mwese avuye nahari ndamuramukije. Namaste ku bahindi bagenzi banje. Muraho muguwe neza, makuru y'iminsi. How you guys have you been without me? Ubuzima bwanyu bumeze gute mutafise? Nk'ubu maze umwanya utambona kuganira bimeze nabi kubera nyene ntibabiryosha cyane. So welcome again kuri Yagati yakini Dada Darli kuri mic. Inyuma ndi kumwe n'umusaza murabizi neza. Mfise umutumire. Benshi muramuzi. I know. Mugabo murabizi nababwiye yuko bijya muzi. Jessica ndamuzana. Agira nkubite reka ndamwakira atarankubita. Mahoro koro. What? Nibiki. Amahwe. Umeze neza? Cyane. Hari abakuzi kuri koko ampaya mugabo atakuzi ngaha. Shaka ko no munsi wivuga nka wewe. Apana ngo ndi koko impaya muranzi no Korodina. Shaka wivuge nka Korodina. Nka Korodina? Okay, jewe nitwa Shimimana Claudine ku mazina abavyeyi banje bampaye. Ariko koko niryo nakuze bampamagara bakarica. Cerera mfata uko nyene. Impaya nayo niryo cano yanje, ndayita koko impaya. Yeah. Karibu cyane muri Yagateka, karibu cyane mu kiganiro ugira ukorane na jewe. Ndakunda kubivuga yuko iciyumviro mfise inyuma y'ibiganiro jewe nkoresha nukwerekana wewe wundi tutazi kuko nk'umuntu akorera ku mihanda ndazi kandi ndatahura yuko hari ishusho abantu batugira ko atariyo kandi nyuma y'aba bantu mubona turafise abandi bantu turafise ikindi kintu dukora. So ndafise ibibazo ngaha 3 5 10 nza kukubaza udufashe wishureko reka ndabinyegeze ntubitirishe ko naravuze ko mwishure wewe wiba mana yanjye oya urambeshe mugabo bozimbago kweri wanje ntibandika. Okay, cyose turabishika. Ikibazo ca mbere. Duhera mu bwana bwa Koko. Koko yavukiye mu muryango umeze gute? N'umwana wa kangahe? Ubwana bwe bwari bumeze gute? Tata kweri kuri umwana mu bigocyo. Ibunzanyemo se kwasa. Se ko resistance. Biheze bantutse. Bantu b'Imana. Wowe ushaka reko nkura muri munsi. Nudu yiki. None byo nibiki. Nukuri kuri wewe. Dushaka kumenya ukuri kuri wewe. Muramubwira nayo kumpa ibiganiro mutambwiye n'amasije tuza kuvugana sinakubyemera. Bantu bimanye iyo mvuze ibintu by'ubuzima bwanje mugasi nkunda kubivuga ibiri ni deep. Donc birandiza ariko nize ko ntarira oya ndafise papier mushwari nayiteguye. Aho rero waje witwaje papier mushwari murandiza. Sindira rero. Okay. I want to be strong woman. Yeah. Yes. Ega kurira nibisigura ko utari strong Koko. No, kurira bisigura yuko ufise uhema. Je harige marakumbura kurira kandi ndamushumba nkari. Kuri ho bimbwira ariko mbere ko ari bumbaze sinari kukwemerera. Safi sana. Je marakumbura kurira kandi nkarira nyene kugira mererwe neza. Okay Koko tubwire rero. Bwana bwa Koko mu bwana bwanje naritonda cyane. Kandi sambragire urana ko abantu bakunda kumbwira Koko nikisazi bikini mbwana kuze ndi umwana ntekereje. Sinarinzi kurya ico ni cambere. Naho ransinzira ku byo kurya urabona uri wa mwana twamatora ama televiziyo jangu je naho ransinzira ku isahani nk'ubu tuko turasangira n'abandi urano ku muntu hajya umunuka buja aguma ndaba abandi ngene bajya bikangyohera ingene mbona abandi bariko barajya umunwa ubuja. Okay, hanyuma bagaheza ntari wewe gusa wirabira mu abandi niri kubusa ari mwijoro nkarara ubusa. Yeah, mugabo nakuze ndi umwana mvuga amajambo make. Mugabo cankura nkunda gukina n'abahungu. Yeah. Okay. Koko warakuze uri umwana uvuga amajambo make ukunda gukina n'abahungu muri école primaire canke secondaire mw'ishure wari umuntu ameze gute? Kuva ntangurishe bangira umuderege kwanza mugana ari kijuju cambere kibaho. Bantu b'Imana tuguma tuzana abaderege. Bataraziganira twakoze na Mokenzi. Make sure you go check it ngaha nyene yaratugiye ko yaramuderege. Mokenzi basi yabo wa mbere jewe naba uwanyuma. Bakakugira umuderege. Muganije nabo umuderege amashure yose. Ubu umuderege. Nukuri kw'Imana kuko waritoza canke barakuvuga ati wewe yapa mbere. Urana nko mu wa mbere baratoba bakavuga ati wewe ni uzoza urakwega bavuga kera twarabakwega sinzi kuba ariko bakibigira I don't know ntitwandika
jewe hari igihe nakwega nk'umwana asumvye inguvu akankubita hanyuma madamu akashaza akamukubita mugabo muvyumve ko narinze mpeza imanite kuva mu wa mbere ndi umuderege urumva mugabo muri primaire nari kijuju ca mbere kibaho gushika 4e primaire ariko kuva 5e kuduga 6e vyarongeye birangura gato mugabo kuva 7e sasa mpaka mezi na 5e nari mu bambere abambere batsigenge twavuga yuko uko kuntu ko kutubwiye ko ari kijuju mw'ishuri byaratuma muhira abavyeyi bagukarira baguhohotera mu bana bakwakira umwana abavyeyi barumeze gute en fait abice birebire mugareka mvuge bref yeah je navutse mu bana benshi bangahe kiretse mfashe calculatrice ko ndayifise hafi urumva mugasi benshi cyane mugabo mama wanje jewe siwe yandetse niyo mpamvu nakuze ndikijuju mw'ishuri kubera mama watakweze jewe nakuranye igikomere niyumvira mama wanje ninde naza filime twama turaba nkura mbona mfise batoyi banje twari ico gihe batatu batarajamwo abandi ca nkura mbona mama uriya wabariye abana mukapapa ko ariwe mama wanje je nkura ndamuhamagara mama kubera amatwi ansumira mama wanje yansize mfise 2 ans canke umwaka ndi umubebe hanyuma nsize papa caza n'undi mugore canke uranzi kurya mugore we mama wanje ariko nkakura mbona ko hariho itandukanizo ryanje n'abandi bana tuvukana abo banye bakambwira rega wewe urya si mama wawe mama we yagusize uri umubebe kweri bica birantravaya mu mutwe sivyo nkiyumvira none mama wanje ninde sinde bumuwaza kuko yarakaze cyane na papa wanje yarakaze gose papa ntiyamakeya na muka papa ntiyamakeya sinaho no nshobora kuba kuko bose bari bisemba mu nzu kweri bankarira urumva ca ndabikurana mugani itonda ariko nkakora akazi kose urumva ko ari naje nari mukuru ndibuka twaba dufise umukozi nakuze mbona hari umukozi w'umugabo asha munyakanza yitwa Venance sinzomwibagira muramutse ari usanga bafise YouTube rega kubona oya Venance ntiyonyibuka nari muto gose ivyo nkekanase nka 5 6 ans urumva nibaza ko yabaye nk'umutama canke yarapfuye canke hari ntiyonyibuka naje sinomwibuka mugabo urumva uyo mukozi ahari ndibuka yuko namufasha akazi kandi umwana mutoye cyane ndakura maze kugeza 8 ans mama wanje ndamumenya mama wanje araza kundamutsa arambwira ndi mama wawe donc nyene haraba connection yindi ukuntu naciye numva umengo ndabohotse mu mutima wow numva ndamukunze cyane nawe mbona arankunda mugabo rero agiye kuza mukapapa yarambwira ati uze wibeshe umubwire yuko tugufata nabi zoca ndakwica uko nyene ati nzoca za filme tubona z'aba Nigeria urazibona naho ndabibona ni nka if you tell your mom even nakanu kanganuko I will kill you Ewa ndacyumako nawe rero yashahita aryama muri chambre y'abashitsi nije twaryamana kambaza mwana wanje baragufata neza canke umva mama wamaze guhura yaje muhiri wanyu ego kwa papa na mama wawe kwa papa na mama yazaraza ego ariko mama wanje ari umwana mwiza cyane apana bibi vy'iwanje bavuga ngo ndi umwana mwiza abantu bose nawe urimo photocopy je ndi photocopy ya mama wanje vraiment arakundana yarafite umutima mwiza yarazi ndibuka akazanira igikwembe gishasha mama hate wow akaza aguze ibintu akazana amakeke angana gutya akagura amafana makazi yangahe urumva ibintu byinshi imikeke mibisi ibintu byinshi nyene ubone ho ndavyibuka nkavuga ati narahomvye kweli yarapfuye turaza kubishika ko tugende mu urumva basi nkagumana na mama kamara nka 3 jours 4 jours akaca agenda hanyuma
aje rero nta kazi bampa ngo nkore naca mbamarikiya mwamikazi mwamikazi bimwe vyo mu mafilme bavuga baca biyorobeka kuri umwana w'umwakazi mbonye filme nk'ijya ndaririnda itangura ndira nka karindi hera ndira cane buke ubuzima bw'iwanje bo nkakora yagiye akaca ngo waruzi rero ngo ngura umwamikazi rero oca ngahasha akankoresha urana gukora akazi gasumba imyaka ufise arageze aho bamwirukana sigare yari jewe ndi umukozi rero papa wanje murazi ko je mvuka ku mupasitori papa wanje n'umupasitori okay ico gihe yarigisha mu marise akigisha mu ma kominare ijambo ry'Imana rero twa dufite tableau muhira za tableau bubaka kuri mur akaza ningwa mabuwata ngahe kwa urumva yarigisha abanyeshuri ijambo ry'Imana ndababwire bashi abandi barabigishije nta numwe yigeze anyigisha mu buzima ambwire basi ati bafata ikaramu gutya apana ikaramu bafata crayon gutya andiko ntawe nigeze mbona urumva bakabigisha ijya mwanya wo kwiga rero nanje nabandi mu kazi ndakurankura muri ivyo mu nyuma rero mama wanje yaragarutse kundaba nka 3 fois mu nyuma carapfa apfuye papa ranka yaragwaye sinabimenya urumva nta mafone yarahari urumva aragwara gukora tubwira ko umuntu wa kera gose gukora tubwira ko umuntu wa kera none nta matelefone yaramwe muri abana mwaje amatelefone ahari yego no kuri twa turaba bebe nazige bazungusha bazibona ijya ntayo twari dufise muhira bagiye kwigira ijya anagakete bakwandikiye ijya bagiye kwigira nkunze mfise nka 14 ans 13 ans none agiye kubona fixe muhiri wacu mama waraza kuramutsa akaza aragenda umva yaraza hama yamugamaze kuza nka 3 fois jene bukanamubonye 3 fois cheka kuva ukuvu reka mvuge ko namubonye 4 fois mugabo nari naragwaye agahinda ukuntu hari mama wanje akunda kwambara amajipo maremare n'udupira tubanye urumva n'umushatsi nyene yarafise imishatsi y'irende umengo yari umwarabukazi rero hariho umugore basa niwe nakunda ndamubonye imisi yose nkagije ngenda mama nkaja kumuyambira namaze kumuyambira ngize nkasanga si mama wanje aho mama yari yamaze gupfa urumva aho ntiyari bwafi mugabo nahaba yarabaye dispari nyene sinsubira kumubona donc ndagora agahinda ka mama wanje avuga none mama wanje arihe urumva mu nyuma rero apfuye ntavyo bigeze ntagiye kumuhamba musaza wanje yaraje kuntora kwa panje arambwira ati na communique raca ndavyibuka communique kaca hari 93 intambara ya ndadaye bugiye abaye 93 Jesse nari bwavuke ndo mu 2000 bebe ro muri 2000 allo hemwe bwa undi n'umwana yo n'umubebe oyareka nabonye warakuje 32 ans neke karuvyemeye ko tumutemire kanzi ngene ubwenge bugarutse ndavyumva urumva namba ya ndadaye ni 93 iri 93 oya 94 93 yaheze muri 94 okay hajya rero grand frère wanje urumva mama yatuvye turi babiri kwa papa mama ariko hakaba hariho uyundi muhungu yavyaye kuri papa wiwe 72 po bacu baramwica mama rero acija kurongorwa kwa papa wanje bavyara uwo mukuru wanje mugana we nyene baramwishe yarapfuye baca bavyana naje baca baravana hanyuma rero umva musige mvukana kuri mama muri babiri wewe n'uwundi muhungu muga kuri papa mama DJ nyene okay mbo aje kuntora na communique ndibuka bararicisha ko communique ya mama wanje yapfira muri Prince Jean ubu niho ndavyibuka nakuze bon papa ranka cenyugara muri chambre twari dufise inzu urana ya mapuanye ugiuka cicomora puanye iyo chambre niko byari bimeze sha acashira muri chambre acakubita ko acakuramo puanye namaze isomene yose muri chambre ntabona hanze kugira musaza wanje wagirira hehe none bi naho nyene oya naje muri toilette hanyuma nkongera nkasubirayo nari mfunzwe nyene icamaso bo kuburyo na musaza wanje yagiye guhamba mama basa asanga bavuye kumuhamba kubera yari yandindire kugira urumva anjane nyene kumuhamba nagumye mvuga we mukana nije ndira urumva
mbo hama Imana ifashe mbe strong nanzi ko bayanarakize reka nizere ko iki gikomere basi sigaranye inkovu basi ariko ngira ndakubwira hari abantu hari umuntu ashobora kuba ariko araca muri ubwo buzima bw'iwawe kuko mu mpera baraza kubona koko sigayuri biraza kumufasha gutahura yuko ibintu birahera hamwe wonditsa oya je sishaka kukuriza mbwo tuvuga ukuri sivyo baraza kuko hari igihe umuntu aba mu bibazo koko akibaza ati ibibazo bizohera umunsi umwe hari abantu no munsi bari bazi koko wapaya w'umusazi batazi ko yaciye muri bibiri rero ubuza kukubona rero koko wapaya yaciye muri ivyo no munsi ari strong biraza kumufasha uri nyuma ya kamera Imana yarangiriye neza vraiment bimaze gushika usanga mama wawe aritaba Imana hama ntiwagenda kuri grand frère wanje nawe yace sanga bamuhamvye kubera iki papa yaguma yanka ko ngenda avuga ati basiri ndindire nzomwibe urumva nawe rero ko yakuguma arindira communique ziguma zicana ko kuri RTNB aca sanga nabavuye kumuhamba nawe nyene ntiyamuhamvye iyo grand frère wanje niwe yamwihambanye n'amafamiye yandi yo ko ba mama bon kongira ndira ndapfuye bana kiyo nanzi ko nakize oya ni buhoro igikomere nti umuntu ntatera akira okay tubireke basi tuvuge ibintu birananiye sawa reka tuvuge ibintu koko urashitse ivyo byose birabaye mu buzima ariko koko ubuzima ntibwahagaze ico gihe koko no musaravyibuka karira mu buzima ntibwahagaze urabandanyije dusimbe ngaho mugabo harageze aho musubira gutorana n'uwo musaza we muragiranira relation murabana canke musaza wanje yaciye agira inziga caje mu gisoda aca mu musoda nimwasubiye kubonana toye mesi mekeye hageze na nefu babice ngaho aho imutambo aho muri rirari ndamusaza wawe yarafuwe muri nona nefu hama baca baramurasa ntibamurashika mutere barabaturiye twahamvye iminyota twasubiye no kubonana wow kandi hari haheze imyaka myinshi tutabonana wow yeah so ucukura nta musaza wawe nta mama mbega ico gihe relation yawe na papa wawe yari imeze gute ntani yari ihari nta relation nigeze ngirana na papa jewe kuva mbona nciye ubwenge urumva nta relation na papa wawe mama wawe Imana yamuhamagaye musaza wawe Imana iramuhamagaye muri uwo mwanya ubuzima bwa koko bwari bumeze gute koko yafashwa nande koko yarabayeho gute cari giswe cinobora koko yari amerewe gute muri ico gihe nabaye mu buzima bugoye data mbona ari se umutante wanje grand sœur wa mama wanje mugana we yarapfuye niyo hari igihe numva ndushe ndi papa wanje nkaca nje wiwe ngiye ariko papa akaca aza kuntora ku nguvu kwa ninjira umukozi wabo bari bafite nije nakora akazi kose imbere yuko nja kwishura nabanza gukora akazi kose ako nsigaje nkaca nza kugakora uvuye kwishura ariko kwishura nakubise mu bacereye urani misuna bano b'Imana imisuna yari yaranyishe kweri ariko ikazo bibaza ngo nukuvyibuka kumbe ni misuna wari ducishe ngo dutwenge azokibaza ngo ko karavyibushe kumbe mwana yiririye imisuna kiri doga ya muga mu nyuma baravuze ati no dukeneye kumenya kubera papa wanje razi gose baravuga ati dukeneye kumenya uyu mwana wa naka igituma acererwa impamvu acererwa batoyi biwe bashika kare kubera iki we akubitwa iminsi yose mu bacere waba yagiye dadu bonse ndabibabwira na directeur arimwo bose bararize baca batanga itegeko ntihagire umuntu n'umwe azosaba kunkubita ngo nacerewe urumva baca baratangura baravuga ati turamenya impamvu ivyigwa bimugora bazi ko bangirisha kuri disore ya gusa mugabo bakaca bayinkoresha avant yuko ntaha yuko rana abanyeshuri bata 17h canke urumva muri weekend aho ntibyakunda urumva nabandi mu kazi urumva baca bankoresha nkataye inyuma ntashi inyuma ya 17h naho nkashika 18h muhira nkakubitwa
kandi wari kuriga kandi ariko ntavyo bamenya urumva ko nta terambere ryawe bashaka urumva abigisha nibo baje hamwe bakavuga ati reka tumwigishe urumva ndibuka no mu ntuze intambara iteye abana batishoboye barabaha ibikoresho by'ishure muga kubera papa wanje ari yishoboye bato banje ntibabaha ibikoresho jewe bace banyandika mu batishoboye ndibuka barigeze ko barampa n'ubutenisi nkaryoherwa muga batayibanje bakabunyaka koko tukiri ngaho uratahura yuko mu bihe byose umuntu aba arimo Imana imurungikira abamarayika biwe cyane yo narabibonye ubona ko abo bigisha bakibara abamarayika Imana yakurungikira cyane shatse kubwira umuntu yakora turabona munsi ushaka kuba uri mu bihe umwe ngo numwijima utabona imbere n'inyuma Imana irakuzana bikona stay here baza gutahura ingene Imana ku mwanya wayo yugurura imiryango ngo wa bakuzanira ubutenisi mugashise muhira batuye bagaca butwanga kandi naco bari kuvuga ko baca bakwiye we kill you urana nambaye nikamba mbiri canke nkambara ikirato ca mutoyi wanje narakubitwa ibirenge kuko ndibuka mu wanje tarafa yazanzaniye iduzene y'ibintu kanze n'impuzu kanze n'ibirato nabonye nakabaze n'abatoyi banje urumva na muka papa yaramuzanira igikwembe nawe ariko agiye bakabinyaka baca babinyaka ariko Imana nyene irakure kugaca muri ivyo bintu kugira uze wigisha abandi ukababara ugasufra ukababara kugira wande uzotwenge uze wibuka Imana yagukuye wigisha n'abandi dada jiyo nebutse ivy'Imana yankoreye naho yankuye gushika isaha nukuri ndayishimira urumva ucamva urimba iyo nebutse ivyo wankoreye mwise niyo mpamvu je ndakwepa amayigrisi burero kubera ndarira ndije nyene mu nzu ndiko ndasenga nkibuka nkaye ndiko ndayishima ndarira mwisengero rana ruwanje na adoration barinda batangura ndira bagaheza ndira cyane subiza amaso inyuma Imana ni nziza basha subija amaso inyuma nkundize dada ndagusabye ntusuye kundize yemwe abantu b'Imana bakunzi bayagateke no kuri Imana ni nziza malgré naho twe tutababizi igigu mbere y'Imana ariko Imana yamari ari umwizigigo so ndakura muri ubwo buzima ndastragoringa nyene aho naho ranja kwa mutante wanje carafa urumva jansere wa mama wanje kandi niwe narinzi wenyene urumva apfuye ncandi yakira ndaja rero muri struggling kopo wanje hamwe utagira niyuje hamwe wahemera yagiye hamwe waruhukira siyaye mu nyuma rero ko ya grand frère wanje yari yarakuze wowe wundi mama yavyaye kera twe tutarabaho no muri 72 acaraza arantora yavuze ati ngira ndagutware ku nguvu ndibuka yagiye mu kabara anywa amusiteri zingahe shabwa ati tekera uzi nari saho ntekera nari ufite ivyo tekera nari ivyo ntekera sinasi ndibuka ko yantwaye muri uniforme impunzu barazinyegeza nizo nari mfise urumva bazinyegeje mugara aho nta mpunzu je nigeze nambara papa ngure canke ikama ni kareso mama wawe yazarazana urumva yuko aho mama yarafuye vuze ivyo wambara ico gihe nibikenge ka bwagusigariza mutwo mama yaba yazanya gihari ndavyibuka neza mugabo ndibuka ko nari mfise umutantine wanje na niyo makuzine uje mutantine wanje rero yafuye mwana wiwe baba muri Kenya niwe yahora agira ampa impuzu izimureze yaca zima araja arakwivye arantwaye ntiyanyivye papa antwara ku ngufu papa atabishaka ndibuka bahatswe no kurwana ntibabuze umuboyi yama bakorera mfanya yote yacenja ni wiwe niho rero natangwe kugira ubwenge ndavuga kumbe ndafise ubwenge kumbe ndazi ubwenge kuba nari yakire ko ndikirofa atanakimwe nshoboye akazi ko muhira gusa nivyo nshoboye ko mfise do yo muhira gusa kuko akazi jewe naragakura mana ibintu vyose nkashira ku murongo vyose rero musaza wanje antwaye mbona ntanguye kuba mu bambere ikintu yakoze yavuze ati jewe ngira ndamushe uyu mwana muri kuridiswari ndabe ko ari kijujo no kwazi ubwenge gusa ibiharuro vyamye bingora kweri ndashaka no gusikira n'uretse by'amafaranga
ikirenga mwana wawe urabizi burya ari vy'amafaranga si vyinshi amahera hari umuntu yonanirwa kwe reka bije y'amahera n'indayonanira muga vraiment nari kirofa cambere mu biha ndibuka muri concours ya mbere ya 6e narose 02 zifatanye mu biharuro iya mbere wakoze zingahe gakoko zibiri je nakoze 3 oya natubuye kabiri muri 6e okay urumva oya natubuye kabiri boni ya mbere ndavuga ati se kwasa umuntu bambajije ngo muga twe twaravyize vraiment ngo inyuma y'agatasi ngo hakurikirwe iki muga nasanze atari jewe je nyene navyanditse nizina ry'Imana handitse agasutasi hajya turi muri pause hajya wanditse nabitoye none burya inyuma y'agatasi haza imenshi niko twari kuvyishura hagaze ku gatasi nawe wanditse gute agasutasi nabitoye bande ngo muri birofa ni nyuma n'agatasi inyuma y'agatasi haza imenshi imenshi plutôt urumva hemwe ko nkuru ya mbere narose ubusa bubiri bufatanye mu biharuro cendo nka 25%. Okay. Iya kabiri rero yore naje wana ndiga bidi yose muga nararibwa ibinuma umwishanja muri kuru hano ubwo busa narose yandiye urumva yaranteruye ukankanshira hejuru yitwa Fides Imana muheza gironga mu Nyakabiga neze hajya kuri EPG mu Nyakabiga yarandugije aravuga ati fata ko arubwo busafashe wabusawe ndagushize hejuru mvemwo chiffre 1 basi muga yaratumye ko yari imenye ibiharuro nahatari cyane muga kunguvu Fides muri kuri we ntiwavuga ngo ABCD haje amatest utaronse yose kuri yose ibinuma yakudurigiriza hejuru basi bukebuke Imana iramfasha ariko ngiye muri 7e none ari ngewe 8e musaza wanje baca bamufunga mu mpimba bamva niwe Mfise imbere n'inyuma ga niwe ndihira ibintu byose ndi wiwe niwe ntunze niwe yari papa wanje afunze rero mu mpimba sha ndabura no mpano gwere ni gwere urumva canja ku mukuzine wacu umuntu muri famille ko mama w'umukuzine ni umukuzine wa mama ni nk'umutonte wawe wofete je ngiwiwe nkava kushe ndamufasha guserva mu kabare urumva urabibona nyene ico gihe ni gasetima nta witima nari bwajemo kweri bo musaza wanje rero urumva ari mu mpimba nta kazoza ubona imbere nta kubona inyuma uvuga ati bwiye uwo muntu ntazona kurihira n'ishure ukavuga ati none atwarigire tugiye muri vacances kwanza twize iminsi mike tuje muri vacances bo baca bamponza n'abantu ngaho muri ville bampojije nabo baba boss uwo mugabo yatwara finance ndavyibuka aca avuga ati genda ubi wabo vacances heze bazoshaka kugura ibikoresho kugira mfasha abakozi akazi nkeka mbaje nivyo niyumviriye narakubiswe gadada mama wari ikimoko cinshi hazi iminsi mike oya ibimoko nariye kuri papa wanje kweri je papa yankubita mboshe gutya amaboko inyuma kujya kwigisuma uko nkigisuma urumva oya arankubita ari nkabanza ati reka nshinyirize kugira muri vacances ndonke y'amakaye ndonke minervare burya nawazompa indaro sawa hazi iminsi nari ndahamaze nk'amezi 2 no ukwezi urazi grand vacances irateba aca sinze adepoza umugore ku kazi acatwara abakozi sinzi yo no ngana uko ntavyo nzi yabatwaye cansigara jenyine acaraza ashiramo volume muri chambre yiwe acarampamagara nayo muri chambre ndavyibuka yiwanje aho narara ngo ngene hasa ngo hakora cyane je ngenda nyene nasamye je nzi ngo ngiye gukora muri chambre yawe aca mfata ko nguva amviyoye nyene ndaburi cyo mfata n'icyo ndeka ndibuka nacengwara byatari cyane ndaraba ndavuga ati nk'ubu uyu mugore akazi kuni nabimubwira biragenda gute wa mukuzina wa mama sindi buje kumubwira ibyabaye nace nomoka
ndatekera impunzu ndagenda naciye ndagwara hose mu matwi mu mutwe urumva hano hose mbabara nkashuha urumva Debuka nishuka niwe yagiye kuyitrampa muri yo marayimesa n'ingoga arayanikira arahindura igitanda urumva je rero nomotse cangenda ndaba umwana twara twigara batwara abagenzi cane muri quartier ndagenda no mukeri wabo muka nawe yaba ku mutanzi wiwe ndagenda bayo ariko nkaba yanyegeze ubwo amashuri baratanguye niho rero bagiye kumenya ko ari huri kombi wabo bamenya mutanti wacu arazaranyirukana nja gusaba indara handi ku mukecuru umwe yarapfuye nabimenye ejo ko yapfuye je nabimenye amaze 2 ans yarapfuye ntavyo namenye narababaye cane nja kubi wiwe arampa indaro yarafise banatungana nkava kw'ishure hanyene wabo yarafashe neza niko gusa bari bakinye cane muga ntacu hakubura ubuzima mu bantu bafise amahera tumuba mu bakene ariko ukaronka n'amahoro yawe ariko nca ndibwiriza none abanani banyirukana nzojahe mugaje namanya ubwenge naturel Chabwenge Korodina. Jewe. Je nafise ubwenge bwinshi bwa naturel vraiment. Mwishoye gusa niho vyangora. Kwa ntari ndonka umwanya wo kwiga. Jewe sinzi umuntu yambwiye ati ngo ndakujana ahantu aho muri ville usaba akazi ku muzungu. Ya ndavuga njana bakora iki barasereva. Urana hahora Econete rero. Smart. Ni smart. Yeah. Anya. Petit Suisse. Yeah. Kuri Petit Suisse. Yari Petit Suisse rero. Je nahagiye Petit Suisse barakuye hiryo zina. Kitwe ico gihe kuri ndahibuka. Havukana na Sirano. Just nari bwavukana nabwiye ko ndi mudemi. Oya reka. Naco abahazi matubwira muri commentaire. Oya reka reka byo bintu. Abataunere barahazi basi. No abataunere ni haruguru yavana basi. Hajya haruguru yavana hajya. Gusa sinibuka iryo zina barahise Ipo Club barahindura bacibahiye je nahagiye hitwa muga hari umubirigi ariko umufaransa niwe yangaja. Umva ingene rero shaka numva ingene mwavuga. Moi travailler là-bas, le travail. Je nanzi kwite buke kweri. Okay. Kuko je nakuze nkubitwa kwishure ibiharuro n'igifaransa. Ama verbe narakubitwa gadada. Imana ariko yari kwirantegurira iyo nzira abantu batazi umva hari gihe umenye ibintu kwavuga ati binzoresha he. Devoir à domicile niko twayita. Ni jewe naja gutangura kugira correction. Narakubitwa twahagarara ku ntebe ya chaise. Narasimba intebe kubera inkoni. Asanga nakorotse. Urumva? Bancha njaho ndi débrouillard cha gifaransa nyene. Ega n'ubu je nta gifaransa cinshinze. Urumva? Cyo gusaba akazi munga nyene barakimenye. Narakimenye. Ariko uwo muzungu arambye naracumva vraiment narinzi cinshi. Urumva? Ndamubwira ndaje kurondera akazi. Nta namabere nari bwasonge. Sinari bwambare n'isuti. Bakara yabari bahakora bari bigore n'ibikobwa bikuze byahejeje urumva badepoza diplome. Je barandaba umuzungu arandaba. Arambye ati none wa mwana we. Ko twebwe duhakaza abafise ama diplome. Wa kwera urafise diplome. Ndavuga ya ntangura kurira. Ndamubwira ubuzima afise. Urazi kuja kuririra boss. Kuja kuririra boss vraiment. Ntabara no kuruma akazi kugira nibesheho singira homba bampaye indaro ibikini biki. Nawe rero imbwa ntisuma data. Umva ivyaciye bimba. Arambwira ati ndaguha akazi mugabo urampa. Siya bindi namambwira ko misi yose umuntu abonye umukobwa icambera mubona ko nivyo. Ikintu nakoze nararize canibuka ko baheruka kumvyora nta gihe kinini giheze. Nararize ndararampuze kandi twibuka yuko ico gikomere cyo kugendana. Bakuvye yatawe wari bwabibwiye. Nta numwe ega no ndabivuze. Ntangoye kubivuga ubu ngano ko ndumukecuru ngano. Wow. Urumva? Kuva no na 9. Ntangoye kubivuga ubu 2000 natangoye kubivuga no apana 26 nigeze kubivuga ko bawuzi. Okay. Hareze 2 ans. Unyumvira iyo myaka yose.
ambwiye rero ngo tugende ngo tubikore hanyuma mpakazi ndago ntiyanyumviye ikigongo cyo n'icambere urumva ivyo aciye ambwira canibuka ikindi gikomere ndimo nararize ndarira arampakeya yo kumpoza hanyuma mpoze arambwira ati tugende umpe ndaguha akazi ndakwangaje naho warize ntiyabihevye mugabo yaraguhojeje yarampojeje iyo keya yarayimpaye kumpoza ngacahengera nyene naho zacara aramproposa neza rero kadushuremera je ndamubwira ivyambaye kaca avuga ati Maintenant tu es une grande fille. On veut. Maintenant tu es une grande fille. Urakuze urahishiye reka twamuri cyane. Je rero acagenda arankunza nawe irigira kabiri. Urumva? Oya mugabo koko tugende buhoro. Urumva si aho si kunguvu mugabo nararaje. Mwaravyumvikana. Indaje murazi ko ntazi kwigirisha. Nindira. Twaravyumvikanye sawa. Okay. Urumva ko wewe wararavye ati nta epfo na ruguru kandi ivyo bishikira abantu benshi naho je nabishigikira wofuma wicwa n'inzara mugabo Imana ikagutabara mu zindi nzira je nta no kuri je murazi ko ntazi kwigirisha dada icera kirera icirabura kirirabura je naragize uko ndavuga ati none ni ntavyemera n'ubundi baramaze kundevyeje ncambura akazi bariya abantu nibanyirukana ncanjaye koko aragiye arateye intambwe biramushikiye arageze ahantu urashoboye gutangura gukora akazi kawe ka mbere ubuzima burabandanyije ubuzima buragushikanye shaka yuko hari ibibazo vyinshi umuntu agenda arahura navyo nige ariko ku buzima bwatanguye kumera neza aho nyene kuri abo bazungu urumva yacambwira tube serious dukundane muganda mubeshe sinamukunda kuko yarambabajije umutima deja ihampa akazi basi hanyuma akazi bimproposa mu nyuma mugaca amakazi kari conditionnel nce ndababara sinigeze ndamugabo muca murakundana mugaca araza ngaho umuntu w'umu ambassadeur sishaka kumuvuga ngo yari ambassadeur ya hehe arankunda pe arankunda imisi yose ko aje agashaka ko ari je ndamuserva abazungu bose bagashaka ko ari je ndabaserva urumva nari agashapu kandi nari keza urumva bakambwira ufise amaso meza cyo tuma wambaye amafibra sishobora je kuja kuri kamera ntafise amarori urumva bavuga ngo mfise ngo amaso mama ngo yatira abagabo utinya rero kwatira kamera rero abakameramani mwe niyo gutuma yambara film abayanka kubatira kandi n'abakamera humane dufise n'abakameramani okay turabitahura numva cha ni protege nka protege n'abandi oya mugabo oya si ico je ndakunda guprotege amaso yanje umuco okay sawa urumva mbo murakunda n'uwo ambassadeur arankunda arambwira ati no sishaka kuva dukundana nawe yacambwira ati va aha hantu baguhemba ngahe ndibuka baduhemba 80,000 urumva yari 2004 2003 urumva acara ahankura urumva nari naramenyereye nyine akazi meze neza ahankuye arambwira ushaka ndagupangire yampangiye muri ville vraiment ashira kira kitu acaza arampa amadolari ndavuga ati basi umuntu uyu basi mukanyene yarakuze gose urumva ubuzima nyene buca burahinduka ivyo bihe vyose waciyemwo gushika Imana iguhuze n'uyo muntu mushobore gufasha ubuzima utera imbere gira abantu ibintu bitatu wize muri ivyo bihe vyawe vy'umubabaro ico gihe naciye ndonka amahera naciye ndonka akazi kantunze ka forever forever byari bigishushe muri ivyo bihe banzu urindire aho nyene nkuye ngaho naciye ndonka bijya vya forever umuntu yabimpropose ndabijamo niho natanguye rero kuronka ikashi riboneka kwa twabirangura mu madolari tukabigusha amadolari donc nca ndonka amahera ibintu rero bifatika ikintu nizemo nyacombajije Imana irareka ugaca mu bihe bitoroshe sivyo kugira ibirategura future yiwawe kuko udaciye mu bibazo ntushobora kwitunga jewe naho ntoba mfise umugabo naho ntoba mfise n'umuntu n'umwe famille n'imwe ubu no kwirondera ubuzima n'abana banje tukabaho ica kabiri namenye yuko abana b'abantu barahinduka sivyo umwana w'umuntu arahinduka ikidahinduka
ni Imana. Ica gatatu nize nta Imana itogukura ikugirire neza nta naho itogushikana sivyo. Peu importe circonstance yose burimo Imana irashobora kugukura hariya. Imana irashobora kugukura mu kino gice cyose ikagukura ikagushira ahantu heza. Yes. Uriko uravuga ubuzima waciyemo hariho abantu baca mu tuntu ego nabari duto kwera sinkunda ku aho navuze kuminimiza ego sishatse kuminimiza ari muraca mu kantu gato kumva umengo agaca cika intege akamererwa nabi akabona umengo isi iramuhereye ko akabona umengo navyagishoboye akabona umengo ashaka kubivaho. Nigiki wamubwira koko niyahe mpamvu yotuma bandanya umuntu ariko arakura buno munsi yumva umengo nukuri ntavyo ngishoboye nicaye ikintu wamubwira cotuma yumva umengo yobandanya urugendo rwe? Ikintu namubwira n'abandi bose bavyumva kwisi turiga imisi yose gusa Imana iguha agahengwe ukaba mu gahengwe muga ibigerageza twamatuko turabicama ku munsi Imana ikavuga ati umwana wanje ararushe reka banza aruhuka banza ace mu akayaga kamuceko hanyuma amashuri ntahera y'Imana ivyo byo mubishire mu mutwe amashuri y'Imana ntahera. Ikintu nabwira umuntu ari mu bibazo si wa mbere si wa nyuma urumva umuntu wese Imana ikunda munyumvirize neza umuntu wese Imana ikunda itegeza kumucisha mu bibazo kandi apana ibi utubazo igucisha muri cya kibazo kimwe kikunyiganza ukanyiganga kweri nkavuga ati ego je ndakondagara bati monyaje yawe ryari ingene wafunzwe ingene abantu bagutenone oya nakarorero urumva nawe warize nawe warize urabona ko ari iby'iwawe nukuri kw'Imana ikiganiro caheze namenetse umutwe ndiko ndarira urumva iby'iwanje simbona ko ari binini hari igihe umuntu azana intahe ukumva ukumengo we warugowe wavyari ni nkukundi yozana indi nkumva akakiwanje ni gato ndiko numva izirya ntahe yawe numva si iby'iwanje ko byari bito cyane ibyo byari hatari nararize dada no kuri ndababara. Rero umuntu ari mu bibazo nakomere ejo ni heza Imana ntibimwanka kandi hari igihe umuntu aja mu bibazo akabona yuko Imana itamukunda Imana yabiretse umengo iramwanka canke nta Mana ihari Imana iriho kandi izokwamaho tunezerwa tugahura n'imibabaro Imana izokwama ari Imana ntizohinduka murumva gusa nugukomera ukamenya muri ivyo bibazo eske ndavyitwaremo gute kandi tuza twumviriza amatimonyaje y'abandi aradukomeza yayo umuntu yumvirije timonyaje y'indi bantu b'Imana y'abandi bantu timonyaje zirakomeza umuntu. Hari igihe mu buzima nivyo nkunda kubabwira hari ibintu biza mu buzima ukabona umengo Imana ntihari nko akora bivuga ariko si kubera ko itarakwishura yaretse kuba Imana si kubera ko itarabikora yaretse kuba Imana ikora ku mwanya wayo kandi igakora ku gihe gikwiriye niyo hagera umwanya wawe Imana izokuduza ubona Imana. Mwumvise Claudine yaciye muri vyinshi cyane muga Imana iramurungikira abamarayika batandukanye Intahe yiwe wayumvise nukuri ntiheze ni vyinshi tugarukije juste agitangura gutunga murumva ko tutavuze ingene yatunze aratunganye je ntunzi yaragiye mu mahanga aragaruka koko ndakubeshe erega Intahe zanje simbona iyo ndazihera niyo ndazigarukana ntiwabanye ko nabigize kiva yaki hariho benshi mu mujija hariho benshi mu mucira imanza murovye kuri koko Empire mutazi koko ivyo yaciyemwo mutazi ingene yakubiswe mutazi ingene yaswe n'uwarise mutazi ivyo vyose mugu no musuka bubimenye ugasanga biguhaye ikindi ciyumviro kuri we cyangwa ugasanga biguhaye kwibonamwo na wewe ivyo bihe uri kuracamo yuko bizohera. Rero imbere yuko meza hariho ibibazo nita quick ni ibibazo wishura direct don't think twice ndasubiriye ikije na wewe so ikibazo ca mbere bumvise ko utiyumvira okay ikibazo ca mbere ninde muhungu akora muri entertainment umubonye yo kubera umugabo? Nta numwe. Kubera nta numwe nyene nta numwe mbona kubera iki simbizi afise umugore oya mvuze badafise umugore chevare cyo ni inzererezi. Okay ikibazo ca kabiri kuva utanguye gukorera kuri YouTube ni cahe kintu bamaze kukubwira ukumva aho biheba? Kandi ndaye. Okay. Ni yahe mpamvu yotuma uno munsi uhagarika gukora kuri YouTube? Nta na kimwe. Vyoza vyose wobandanya. Nta mpamvu ni mubo warakomeye.
Nuwahe muririmbyi ubona naho agerageza kuririmba atabishoboye? Cheval. Cheval n'umuririmbyi. Ntiwabonye indirimbo yasohoye? Oya, nkunda susu. Uti Cheval bihagarike? Nahagarike ntavyo ashoboye. Nuwahe mukinyi w'amafilme mu Burundi ubona adakwiye gukinira mu Burundi kubera bishoboye cyane? Nta numwe kwera. Bose nabyo bashoboye baradabanga. Baragerageza. Okay. Uno munsi bakugize umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ni cyahe kintu ubona cyo bagikenewe gukorera ugwaruka kugira ngo rugire iterambere rinini? Badukorera umuti kuri YouTube tugahembwa neza. Ugwaruka wari mugwaruka navuze ugwaruka pana YouTube. Nanje sindimo. Oya wararenze ugwaruka. Urenza karata koko n'ubukiri bwo mugwaruka. Onondo je ntayo ndenze. Kaswihorera abakobwa niturenze. None bakuvuga ko ufise 32 bakakubwira ati dadura umukecuru ntubeshe twemeza ko se 32 kandi tubona kuri umukecuru. Koko. Oya none sivyo. Ukabase nihore. Ugicugwaruka uri erega ikibazo nuko ubonye dufashe kuri president. Ni wowe ugira ukorera ugwaruka pana ngo nawe uce wishiramo. Uri dufashe kuri president Imana iraguhezagiye. Utwaye uri samyaso n'uwo mu Burundi. Ni ikintu wakorera ugwaruka. Kashase mpave ngo kuri iyi ntebe ngo ngwihajya. Kubera kuvyiyumvira gusa. Ama emotion yacu bameze. Ntaco. Niki wakorera ugwaruka kugira ngo rushobore gutera imbere mu Burundi? Nabahimiriza gukora. Kona abanebwe. Abagoroba barundi ni yo narabivuze hariho ikiganiro nasohoye ejo n'abanebwe. Yesu we ikibazo ca nyuma. Ni cahe kintu koko atashobora kubura mu sakoshi yiwe? Amafaranga. Mantunga igihumbi. Umugabo ariyo. Conyene. Ivyo byo bakobwa bagira ngo amarusha devre. Ibi byose notuma ndabibura ariko hakabamwe n'igihumbi kimwe c'ifaranga. Okay. Akajambo kamwe ku bakunzi ba Yagatech n'abakunzi ba Claudine. Bakunzi bako Intahe. Ba Claudine kweli? Kwizina ryawe ujya nkakoro. Oya. Claudine. Weshime. Reka mbwire abakunzi bacu, abakunzi ba Yagatech n'abakunzi ba Claudine ariwe koko Intahe. Yuko ndabakunda cyane, ikindi naco nababwira bari mu bibazo. Mube strong, be strong n'ibibazo uri kuracamo. Pas importe ibyo abantu bakuvuga ko wera abana n'Imana yawe uvuga ati jewe n'Imana yanje tudiringana gute. Abavuga ibi, abavuga biriya. Winomere. Abariko baca mu bibazo bibi na biriya mumenye yuko Lendi ntihasa na dimanche, na dimanche ntihasa na lendi. Hariho umunsi Imana izo gutabara ugatwenga. Wowe uri kurarira wihanagure uvuga ati ndi kumwe n'Imana. Mama Imana ni papa, Imana ni mama, Imana ni mwene wacu, Imana ni kila kitu. Kandi idahinduka ukure ku maso, ukura amaso ku bantu kuko umuntu urashaka kumushira kwa maso cyane uryo nyine ashize kwa maso akaguhemukira waruzi ko gutabara akaca guta mu kinoko. Rero Mahanga Masimana. Yeah.